bariko baravuga yamuhe bamaze kugera muri studio ndahimbawe nuko basubiye kwitaba ubutumire nagira ndabibutse abari bo Audrey alias Boss wari hagati yitwa Yvon hanyuma na Clark abo nibo twateguye gufasha ugwaruka turamaze kuvuga ibitari bike turamaze kugira ibiganiro byinshi ubu rero tugira dusimbize kandi ngoma ndabasabe ubu nibo batubwiye mu biganiro byaheze yuko abafaransa bakunda ibintu bitonze no kuvuga ibintu biri pointu jewe rero ngomba bavunagure tugira ikiganiro ciza kirimo byose ariko kitamara n'umwanya munini ya cyane none rero bagenzi ni ngomba mumbwire procedure zingene barondera za visa hanyuma mumbwire arriver en France mumbwire ikintu bita intégration sociale académique professionnelle no kuvuga umuntu ashitse ngaha nibiki ntabanduka yomenya byo mutuma amenyera mbere no kwishure kugira ashobore kumenya urumva yaronse visa procedure za visa yageze ngaha hanyuma ico muzoba mwibagiye muraza kucongerako bemwe uno munsi mpera kuri inde ninde ari tayari ari gado ninde ari gado grand frère ufindo bugufundukiye ko boss niwe duherako kwera umukambwe boyikina neza kandi igihugu kirakeneye politique kuko erega nivyo byo kuza hari ico bita les politiques publiques usanga ziririye harimo na politique éducative aha birakenewe tout est politique tout est philosophie et politique boss tubwiye bo je kinovuga kandi uzoravuga gose muvuge gose ndabasabye kinovuga nuko mugiye iyo byo twavuze bya vuga gose nuko hacakurikira ariko uvalida ushobora kuronka amashuri 3 canke 4 yakwemera ishuri yakwemereye vuga gose il faut kugira choix ishuri rimwe uragenda kuri platform ukavalida tereko ndio nzoja kwigako bo amarira acakurikira amaze kuyemera bacaga urupapuro gwerekana officiellement baguha accord préalable iyo rero tuyikoresha no muri ambassade et tout hama rero acakurikira ibintu bigoye acakurikira ibibazo bibiri bikuru ibindi byose bashobora kubironka hariyo hébergement attestation d'hébergement ou bien ukagapanga iyo ndamaze kwisabira benshi kuva muri 2016 okay bandanya yego icyo iva problem cyo cyane bigoye ngivuga ibindi navyo urashobora kubirondera vraiment ngate hébergement hakabaho na ntuzenye na umugaha zo gufasha le garant ouais zo gufasha tout ce qui est financier bavuze umugaha bavuze les ressources financières urumva rero nivyo kuravuga nk'ubu hari uburyo bungahe bwo kurondera amanuze ngaha muri ville twe turimo dufise amachance mugabo n'ibintu bavuga ko ntabwo bivuga ko kivuge gose iri ahantu hake mbere ni masomero bije ngaha nasi nahandi ndavyumva barashaka kurondera ntuze cruise ki mu Burundi ukayironka vuga gose ukaronka mwumvise ko ushaka kurondera cruise ukiri Burundi ukayironka non cruise c'est quoi cruise c'est quoi résidence universitaire étudiante bah oui Hein? résidence universitaire uvuze ngo iki subiramo neza sha résidence universitaire mwumvise donc ni résidence yaba étudiant ni instance ijeje les services de la vie sociale de la vie étudiante kivuge gose en toutes lettres. Si je ne me trompe pas, c'est le Centre régional des œuvres universitaires. Des œuvres universitaires. Universitaires et sociales. Et sociales. Donc, il y a ça,
amaresitora yafise n'amaresidence. kandi iyo nta mu etudiant adafise nakuja kwa campus Mutanga ego y'amadokitwari yabo kandi iyo uba muri cruise uba uriha amafaranga make par rapport ni nka bajya nyene bajya baba muri hajya muri ajya amarogement mu matrope no mu ma ba mugabo nyene rumva naka privilege franchement kuko mugabo ego ikintu twovuga ivyo bintu n'ukuri biri ku bantu bake muzova mu ndafise cruise biri ngaha nasi ngiye ahandi ndavyo kandi bariko barabakora ngo muze ya kandi cruise barayemera cyane muri ambassade. Ego uyu ufise cruise vraiment muri ambassade ni ibintu bya ntabwo baza baja mu mail erega adresse accordée par le gouvernement quoi cruise ni une institution interne ya du gouvernement en fait umubonye cruise vraiment kuri yo dossier vraiment aho nyine bacagushira ku ruhande bacakugira umuntu cruise aho nyine basaba kugufata umugore kandi ibintu bikuru bigoye hamera cyaje cerekeye ama ressources financières karaba yuko uzoronka umuntu ari capable yo kuguha 615 euros par mois kandi nawe nagaguma baho bon idéalement uronse umuntu w'iburaya mbwira equivalent ya 615 euros estimativement s'il vous plaît barabira kuri toya BRB ego nanga nka 1 million 300 1 million 400 1 million 100 ou bien bah oui c'est variable mais c'est 1 million 100 ou 1 million 200 oui c'est autour mais normalement bon ufise umuntu ahembwa ayo ni sawa mugabo c'est pas nécessairement ko ategeza ko yahembwa ashobora kuba n'umugwiza atunga canke yaragize ama economie quoi hein n'est-ce pas ashobora kuba ahembwa no munsi yayo mugabo yaragize ama economie konte yiwabona ko bishoboka kuri konte si bishoboka ni bon yo kuri konte tayari ko mugabo ayahembwa naho nyine sapasi oya ariyo ni liste de documents atanga kuko attester yuko il supporte garant yuko bazogufasha pendant ce temps là. Très bien. Ikindi twavuze twagiye ko twihuta nibaze ko bizogwa mu bantu benshi mu kurondera umuntu aba ngaha afise ahantu ashaka kwakira kugira umuntu aronka ahantu kwakira baguharurira d'abord il faut que haba rayon pas pour ishuri yawe 30 km mwumvise umuntu akwakira il faut ko taba au-delà de 50 km mukumva ko kantu si kure kandi no plus hafi ikindi naco novuga ahubwo tugeze ni nk'ibujumbura ni muramvya ni bujumbura ni muramvya musanzwe mugabo ino hari ama metro hari amatram biranyarukaho ego ikindi naco nuko umuntu bakonsidera yuko ategetswe kuba afise 9 mètres carrés ugiye ahantu umuntu afise 18 mètres carrés muri abantu babiri bon ça peut passer mais attention si ça aussi nk'ubonye ari nk'umukobwa ari umukuzine nawe akaba ari umuhungu je dominga ni bibiri ino uri umukobwa umusambane Et on s'en fout, toi Chumvis. Mais kiganiro kiryoshe, on a le droit de nous amuser, hein. Franchement. L'essentiel ni uko gusaba ari umuntu aba afise amametre kakwiye. Hariho 9 mètres carrés kandi hariho n'izindi bahuriza komesi ndazibuka. Muga ni 9 mètres carrés habitables. Donc 9 mètres carrés habitables. Igikoni nikirimo. Il faut pas considérer genre il faut pouvoir 18 mètres carrés 18 mètres carrés même bari 9 mètres afite cyuma cya 9 mètres carrés hamwe izindi espace kabari zikaba zire ego hariho imiseri n'uzo waguhaye mugabo hariho inyuma yavyo impapuro aguha za testa yuko bazoba hébergement navyo ni ibintu mushobora kwinjira mu dani mukarondera sino ivyo byase bashobora gupanga inzu naho nyene gupanga inzu mugabo rero ivyo bintu harimo ubusuma bwinshi ukondera naho muri iyo ville akagufashamwo même si ataba muri iyo ville basi umuntu ari nko mu Bufaransa sio biragoye kugira bideplacer akaguha amayide basi pana yuko none ega niyo nzu sima kuyironke ega ziragoye no kuronka ibintu byinshi harakeneye visite kwanza ubwa mbere iragoye kuronka inzu ku Bafaransa vraiment bari compliqué bambabarire murumva tubivuge mu
eka ntibariko baratwumva biragoye kubera hariho urabizi ko bifata gutanga ngo umugaha ngo umuntu ngo ari muri etaje muri Canada ashaka gusanga ufite nk'inshuti iri muri Canada canke mu bubiri peut-être mugabo kubera ari Union Européenne umufaransa navyumva ashaka kubona umuntu wo ngaha ahembwa ngagwa kazokorera umugara wagiye gufata iyo nzu eba nabo biramuhumuritse naho nyine yabirabura mugabo hanyuma amapartema bitagoro ari bijugize ngaha nawe no ego ivyo twavyumvise rero nimubwire urumva aho muriko muravuga yashitse ariko abirondera hariya kugira bize bimworohere kandi muriko muravuga yashitse ngaha ivyo birimo muri intégration sociale académique et professionnelle naco mukongerako cyangwa tugije amashuri ambassade sinzi ko abandi bavuga ibintu ntabwo ambassade bavuga nta ibyo twokongerako kuko ataje mubwira ko ngomba twavanse mumve ivyo bindi navyo yashitse yashitse bigatuma tuweze ico cyane nziyamba tuvuga yashitse gushika ngana ego nico ngomba tudugeko impapuro ambassade kuko padi ego icyo kintu nicyo kintu cyamegitera stress ego kandi n'ikindi naco twatwinanibagiye no kuvuga ko ico kintu hébergement gerageza n'ukuri aho twakumva kwitanga kuri internet niba ari mu magroupe WhatsApp cyangwa ikimurondere abantu bahaba babafashe baba barundi babaki n'ukuri niho cyo bisaba reko ndere umuntu wino yego vraiment kuko hébergement umva hariyo cruise hariyo gupagitsa hariyo kuronka umuntu aguhereje ubasa akeneye ibintu byose nino biragoye icamahera naco imiryango ishirahe irafashanya ari umuntu muri famille kandi urashobora no kugira abaganga barenze babiri ni ukuvuga rero baca bagira somme de leur capacité financière très bien iyo ni element yindi shasha kandi je nokunda nko kombina naho ubona yuko afise amafaranga ugakombina n'uwundi uwundi mugabo aba hanze kuko bobo c'est un peu plus bien akubaza nk'ufise umukomersi sivyo yego c'est umukomersi yego afise amahano milliardaire sivyo katika n'undi muntu mwasi ari kandi cyangwa mu biki il a un salaire de 2000 euros je sais pas comme ça urumva parce que il y a hari ikintu kilega mu Burundi naho urumva abazungu des fois ati ni business des fois bashaka guhomba ejo canke iki ngo urumva ahora caronka kantu ibintu bindi deja amabilité sale yaho ngati c'est pas truqué quoi ok tu uronse waranze ni bon mugabo utamuronse urashobora kombina abo mu Burundi nyene ukabakombina mais en plus de ça hariho na je dirais institution canke si tushaka kuja ko yitwa mengo live in France live in French urashaka kuja ko ugatora na ntuze urashobora gupanga inzu naho bakagufasha urashobora kuja kuri iyo site nayo nyene ndafise umugenzi mu Centre Africain yego kietede hariyo des Africains baje no kera qui est des étudiants nouveaux étudiants africains bazino ndabizi yabariyo baramufasha barabaca mu mugara bon je sais pas ngari metronere la cité yavyo byazobishiremo mugabo ndazi ko abimbwiye niyo cadre yaje mu kugira n'ivyo bugara bivuga byose bya hébergement yego hama ku macruz de moins de 26 ans bashaka kunka umugara visa attention visa uyu ngaho bazigonga visa je urazi ikintu ngoma ndabasabe ndabona ko umwanya utujanye je ngoma ndabasabe muzonkundira ko tugira ikiganiro cyanyuma kuko ibintu byari bikenewe cyane umwanya uratujanye aha muri studio kumbe hagera hace ibindi biganiro ngoma ndabasabe muzompe akandi kanya gatoyi kugira ngo tuzovuga ibi bya twageze mu Faransa ngira ngo bumvise ibitari bike hanyuma tuvugane vya intégration sociale académique et professionnelle ko navyo birakenewe kuko umva cabazanye kuzoba ari kwiga mbega bazobaho gute kizoba ikiganiro kimwe gusa tuzoba dusozera ibiganiro byacu ndagira ndabakengurukire ko
kuri aka kanya mwasubiye kuduha murabatananirwa murabataruha kandi noneho none ufise urukundo shangira mwe muri n'abakirisu d'ailleurs je nabanze ko muri n'abakirisu kandi abizi rega gufasha mugenzi wawe birimwo none rero murakoze cyane Imana ibahezagire ibongerereze imigisha ku byo muriko muratanga ariko ndabasavye kandi mu nkundire ndashimye ko munyemereye ikiganiro ca nyuma murakoze cyane merci Audrey Yvon et Clark aba étudiants bacu b'abarundi aba diaspora bacu ego